nguyu ni wa munsi twari turindiranye igishika wamaze gushika urugendo rwabaye rurerure cane uyu munsi rero turashitse biraja habona biragaragara uza gutahukana rino higanwa turi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike iki ni igice ca nyuma bwira mugenzi wawe abwira mugenzi wiwe ngo ni finale turamenya utahukana kagashimwe k'imiriyoni nyinshi cane mbeni bora yaserukiye akarere ka Bujumbura mbeni Maria yaserukiye akarere ka Gitega canke ni Serina yaserukiye akarere ka Muyinga reka tuvyirabire ndabarayiye nibiza koroha nyakubawa userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi yahishikiye na tapiruje bashizeho iyi rero yo iza bikomeye ibi birori kandi vyatewe itekananye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashitse mu kibanza aho ibirori bigiye kubera aherekejwe n'abandi banyakubahwa bateye iteka bino birori erega na jewe sinasigaye inyuma bose rero barashitse mu vyicaro vyabo ubu tugira dutangura ibirori nyezina reka duhakanya mugenzanje Placide atubwira uko bigiye gukurikirana nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi banyakubahwa umwe wese kuvyubahira Imana yabahaye banyakubahwa namwe mugize umugwi uza gusesangura ukungena imigambi yifashe munkundire ndababwire ko ari wa mwanya wo kuraba ya migambi kumbure benshi bari bamye biyumvira canke babaza bati mbega umudeje ni iki muri iyi tele-reality aka nakaryo rero nagira mpamagare umwe mu baza gufasha kugira ngo ivyo bikorwa bishobore kugenda neza. Murakoze cyane kuduha umwanya. Nyene cubahiro mukuru wacu igihugu cacu Burundi, amahoro mumeze neza. Bavuze ngo nyene aza kubivuga natangaye sinzi neza kubivuga mugabo nagomba kubifuriza ubu muhingamo mwiza muri kino kibanza ciza mu ntara nziza ya Gitega n'irya mbere mpagaze imbere y'umukuru w'igihugu mu maso muyande ndamubunda. Ikindi naco nuko ino costume nambaye nayikoze kuri no munsi nyene icubahiro nuko ntayo nari mfise vraiment baremeye ndagide ni kugira ngo umunsi kabebe namutabiye ko mberewe ndaberewe cyane nyene icubahiro y'umukuru w'igihugu mwakoze cyane mu kuza gutera iteka bino bikorwa ndabibutse neza yuko ni ndumudeje igira kabiri akabijya rero nuko iyi ndumudeje ya kabiri irimwo abakenyezi gusa nuko rero kandi barakoze birakomera ariko baburana babiri agatsinda umwe abo dusigaranye ni batatu mwamaze kuvyumva neza natwaye umwanya munini hiya hari uwitwa Bora asanzwe aba mu Cibitoki mugabo yaserukiye intara ya Bujumbura aserukiye rero intara ya Gitega nziza turimwo uwo nawe akaba yitwa Maria. Rero turafise kandi n'uwitwa Serine yashoboye kurusha abandi bose bagiye baraganwa mu ntara ya Muyinga. Inyuma y'abamantoro hariho batatu baza kudufasha kugira ngo baduhe amanota y'abano bantu batatu dusigaranye. Nuko rero uwa mbere ni Madame Victoire Bizindavyi, hari Madame Keti Ruhara rero na Desire Manirakiza nawe nyene aza kugira amanota atanze. Ndabibutse neza yuko rero umwe acaza ngaha avuge umugambi wiwe awusigura imbere ya jiri awusigura imbere ya nyene icubahiro amahirwe ataronse benshi awusigurire imbere yanyu mwese banyakubawa mukoraniye ngaha. Ndabibutse neza bafise iminota itatu kugira ngo badusigurire umugambi wabo. Turahera mu ntara ya Bujumbura uwitwa Bora ashobore gushika ngaha imbere. Murakoze cyane.
umugambi wanje ni uwo korora inkwavu, kuzigwiza, kuzidandaza no kudandaza ikintu cyose gikomoka ku rukwavu, kuzidandaza nadandaza inyama zazo hamwe n'inkwavu aborozi bakenera baja korora. Ikintu gikomoka ku rukwavu hariho amaganga y'inkwavu ngaya, hariho inshato izi nazo tukaba tuzikoramwo ibirato, hariho umwavu w'inkwavu. Uyu mugambi nawe mvire ko kubera ko mu gihugu cacu ibice 90% by'abarundi babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi, kandi kubera igwirerana ry'abantu isi yaratitutse kubera ko bayirima batayiha gahengwe, n'abantu baragwira, si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kugura inyama kuko zarazimvye cyane, kandi turazi neza ko ku magara y'abantu inyama zitukura zitera ingwara zitandukanye. Ibyo byose rero twabitoreye inyishu mu kurangura uyu mugambi wacu, kuko aya amaganga afite ibikorwa bibiri: ni ifumbire nziza cyane kandi yirukana udukoko ku biterwa. Umwavu w'inkwavu nawo ni mwiza cyane kubera ko utandukanye n'indi myavu yose, nurindira ngo ubore, uterura mu murimo ubwo nyene, kandi isi irasubirana akanovera kayo yahorana kera. Tuvuye ku inshato z'inkwavu nazo tuzikoramwo ibirato, kandi n'ibirato byiza cyane, n'ibirato barabigura naho batarabimenyera cyane. N'umwavu barakoresha, najye ubwanje amaganga ndakoresha mu murima, kandi ndabye aho narima nkakura imifuko y'ibigori, naraharimye ndakura imifuko 5 y'ibigori nkoresheje aya maganga. Mwishyiramwe ryanje rero narihaye akazi nongera ndagaha n'abandi, ndafise abakozi 5 nanje nishizemwo, hariho mu veterinere n'abandi bakorana ubushake, n'abandi mpemba bivanye n'igikorwa bakoze, nk'uyu w'ibirato ndamuhemba bivanye n'igikorwa yakoze. Kandi ndashaka kuzogira abakozi benshi, ninatera imbere nkagura umugambi wanje nzokoresha nk'abakozi barenga 200, kandi nshaka kuzoshika ku nkwavu 1000 zivyara, ku buryo n'inyama z'inkwavu zoshika mu gihugu cyose no hanze bagashikirwa. Murakoze cyane. Nigiki kibabwira yuko gukoresha amaganga y'urukwavu bidafise ingaruka mbi ku isi ndimwa yo mu Burundi? Amaganga y'inkwavu nta ngaruka mba afise ku magara y'abantu, uko ni iri bio, kandi akana mubona ari gato, ni litiro rimwe, ariko rirafumbira ahantu hanini, kuko mu kuyakoresha ucuvanga n'amaritiro 10 y'amazi hama ugafumbira umurima wawe. Icyatumye utegura uwo mugambi nk'umukenyezi ni iki? Imyaka 4 mije amashuri ndabura ico nkora, cyane yumvira gukora uyu mugambi kugira neza imbere umuryango wanje, nteza imbere igihugu, nongere mfashe n'ikibano muri rusangi. Ubwa mbere nagira banze ndagukeze kuri uwo mugambi wawe mwiza, nagira ndakubaze, woshobora guha akazi abantu 1000 mu mwanya ungana iki? Nk'inyuma y'imyaka 5 nanguye gukora kuri ibyo nshaka gushikako, abantu 1000 barashobora kuronka akazi. Twumvirize ikibazo c'userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi. Quelle était la réaction de votre mari quand vous êtes devenu entrepreneur? Yanshigikiye mu kumpa umwanya wo kuja kubikora, umwanya wo kuza kuronka inyigisho zo korora inkwavu. Ubu imigenderanire ni myiza kubera ko nanje hari ico maze mu rugo. Abatanga amanota rero bari mu mwiherero, mbe bashabora bamuhaye amanota angana gute? Rero mpamagare uwitwa Maria ashoboye gushika ngaha anye nawe ashoboye gusigura umugambi wo mu minota itarenze 3. Umugambi wanje mpingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu. Ako kazu kasugumwe gatanga umwavu w'ikirundi uva mu muntu, nakazu kubakanwa ubuhinga, kuko ukuntu kubakwa haraba kunora hasi kugira ngo dukingira isi yacu gutobagurwa, aho ni mu ntumbero gukingira ibidukikije. Ako kazu kaba kugaye neza, ntagire isazi ziva hanze ngo zize gukurayo imicafu zijana ku byo abantu bafungura, aho ni mu ntumbero yo gushigikira ivyo bijanye n'amagara meza. Ni imyavu 2, umwavu uturuka ku mwanda mukuru witwa tsindinzara,
umwavu nawo uturuka ku mwanda mutoya witwa ryohora. Uwo mwavu ni umwavu ukwije ibisabwa, urikwije ntukenera nyongera. Ku ifumbire tsinda inzara ituruka ku mwanda mukuru, iyo fumbire ikiro ndakigurisha 1,200. Ifumbire nayo ryohora ituruka ku mwanda mutoya, iritiro ndayigurisha amafaranga 1,000. Mu ntumbero yanje ya kure nuko uwo mugambi uzokwira mu makomine yose ageze intara ya Gitega, nkongera nkatandukira n'izindi ntara mu kiringo c'imyaka 3. Murakoze. umudeje kubera ashobora gutanga akazi. Yego. None mwihinguriro ry'iwanyu kuva mutangura gushika no mumaze guha akazi abantu bangahe? Murakoze cyane. Mu mugambi wanje kuva ntangura umaze ikiringo c'imyaka 3 yogera 4, narashoboye guha akazi abubatsi babafasha kubaka iryo hinguriro, abafundi 9. abo ni ku rugero rwo kubaka iryo hinguriro. Narashoboye guha n'akazi abarimyi, abantu bakora ibikorwa by'amaboko, gukora mu mirima, bangana na 45. Watubwiye uti umwavu tsinda inzara ikiro ukigurisha 1,500 nimba ntihenze. 1,200. Yego. Hanyuma ryohora 1,000. Yego. None wafatiye kuki kugira ushinga ico giciro? Jewe icyatumye niyumvira gushinga ico giciro kingana n'1,200 ku kiro, narabye uburyohe, ubwiza n'akanovera ku mwavu wanje. Murabona iyindi myavu tugura, iyo umuntu aguze avuye kuyigura acarinda kongereza umwavu w'ikirundi kugira ngo bigendeke aronka umwimbu ushimishije. Ariko iyo fumbire yoyo tsinda inzara, iyo yiteraje mu murima nta yindi wongereza, no kuvuga ni fumbire yikwije. Wizi biki, ufise amashuri angana iki? Murakoze cyane. Ku bisanzwe jewe narahuye n'ibibazo nkiri umwana, bica bituma je papa yitavye Imana niga mu mwaka wa 5. Hanyuma amaze kwitaba Imana mama acaza kubaka handi. Nanje ni jewe nari umwana mukuru mu muryango, nca mbona barumunanje boca bapfa. Hanyuma ca ndashika mu ya 6, ndiga umwaka wa 6. Neze umwaka wa 6 mbona barumunanje noneho bagira bicwe n'inzara. Hanyuma ca mpitamwo jewe guheba ishuri kugira barumunanje babandanye inje kubarimira. Rero ndi umurimyi kuva ndi mu ya 6 gushika n'uno munsi. Murakoze. Nagomba guhamagara rero uwa 3 Celine avuge umugambi wiwe. Umugambi wanje ni wo guhingura amabuye inka zirigata ndetse n'ingurube. Buye rero mubona turikura mu bintu twe twirimira. Turadima tukabanza gukingira ibidukikije, tukaca imikobeko, tugakora amapepiniere, tukaronka ivyo dukeneye. Hariho n'ibindi bintu bijyamo by'ama-ingredient dukura mu ivyo bifungurwa vy'inka nyene, ifu y'amagufa n'ibindi. Twarahize akazi, turatanga akazi ku ma abattoir, turatanga akazi ku bantu bashobora kuza baradufurunisa ivyo bintu. Ayo mabuye dukoresheje ama-ingredient usajamwo, kuko ayo ma-ingredient ari kwa ka design, aca ukoresheje kugira ibase yose ikwire itwara mu 30,000. 30,000 tugurishije ibuye rimwe turigurisha 5,000. Murumva yuko tuca turonka 55,000. Mwico gihe tuca dukurayo mwayo ma dépense yose, kuko keshi dukunze kwestima ko umukozi umwe tumuhemba 5 ku munsi. Iyo twakoze rero dukora kenshi gashoboka ko iyaje gukora ntitumukoresha kugira aca twara ivyo 5,000 ngo akoze ibasi imwe. Turamukoresha kubiryo tumwe exploiter, akagenda duhaye ingufu kandi natwe tukamuha amafaranga kugira ngo ntidubihomberemwo. Umudeje aguma yimvira mbega twunguka gute, mbega twoproduce ibingana gute kugira tudandaze dushe ku isoko kandi dushe kuriha abakozi dufise.
none hamwe utoronka amashirahamwe abafata mu mugongo ni igiki mwokora kugira mubandanye umugambi wanyu? murakoze. Twebwe ntitwohagarika, tubwo twobwirizwa kwagura akarere, kuko twebwe mu ntumbero y'iwacu siyo kugumiza ngaha mu ntara aho iwacu mu gihugu n'ahandi, kuko ndavye cyane dushorerwa nabo mu ntara za ruguru, kuko benshi ariho kwibarabara bakunda guca cyane. Ahandi nkunze kuronka amasoko ni nabantu bampa makomande. Rero ayo makomande ntazoshya hagarara, kuko tuguma tugenda mu mafuara, abantu bose bagenda batora amanimero yo telefone, baguma baduhiga, tuguma dupostinga ku ma Facebook n'ahandi, kandi bose bagenda babitorako. Nibaza yuko mu minsi icyo twipfuza nuko uyu mugambi tubwizo kuwagura, ariko sukugarukira ngaha tuzohiga n'amayizo kuburyo dushira natwe hanze, kuburyo wanashaka umva tuzoca tuduza prix kubija hanze n'amatagisi n'amakori yiyongere, ngira muravyumva ku gihugu. Hanyuma amadovize iyo ari karaza natwe dutere tuje imbere, kandi babone yuko n'u Burundi buri ku kivi. Murakoze. Mwigeze kuvuga yuko iyo muriko murakoresha abakozi mutamukoresha bijya gusa mukuramo ayo mabuye, ni kuvuga ibase imwe, ariko ngo mu exploiter ikintu nibaza yuko atari ciza, mbere bikunze mu nagiheba umuntu mukamukoresha ibihuye n'inguvu afise kandi nagaheba muza kumuha. Fasoni Serina ni impore. Murakoze. Ndakuravye ndabona yuko umenga uhagaze neza umupfuko, ushobora kuba waratanguye kuronka akantu. Uno munsi wovuga uti umutahe rero dufise uno munsi duhereyeko n'uyu. Ubu kuri konti hariko imiriyoni 8, kuko ibindi biri mu ivyo turiko turakoresha. Ndiko ndaraba turiko turatera tuje imbere, nk'ubu twokomeza gufatwa mu mugongo, je ndabona tuzoshika kure cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Ijambo ni y'umufasoni Victoire. Murakoze. Serine yaronse ikibanza ca gatatu. Nagomba nsubire mpamagare ngaha umufasoni Bora afise ikibanza ca kabiri. Bansabye ngo mwegere ngaha hagufi bababone. Ivyo novuga nti umupfasoni Maria yavyivugiye, yabivuze mwese mwumva, atahukanye ikibanza ca mbere. Muravyibone rero, Serina atahukanye ikibanza ca gatatu, aronse imiriyoni 8. Akamwemwe ni kose, eka naworeka kunezerwa. Uwa kabiri nawe akababaye Bora, aronse imiriyoni 10. Wazima no kwimenyera ica nikorera. Uwa mbere rero atahukanye imiriyoni 15. Uwo nawe sundi ni Maria. Koma mashi yemwe, tumukeze kuko yagize urugendo rurerure. Nyakubahwa mwese mwitavye iki gikorwa kidasanzwe, umwe wese mu cyo ciwe, mpere ku bashikiranganje baje gushigikira urugwaruka rw'abakenyezi. Mwebwe muserukira irishira hamwe Search for Common Ground, Madame l'ambassadrice wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, namwe mwese mwaje muherekeje abaje guhiganwa ndetse n'abaje kwasumira ubwenge, mwese tugira amahoro.
sanga amahoro bumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Sinumva hano hera kugira ngo mvuge umunezero mfise kuri uyu munsi, kuko ibi n'ibimenyetso byiza byerekana ko ubwenge bw'abarundi bwari bwarayahamye ko buriko buraja habona. Ndanezerewe cyane kuko ndabona intambwe igihugu kigezeko, mpereye gusuzuma aho twahereye. Je nico gituma nagomba kubanza gushimira cyane iri shyirahamwe Search for Common Ground, ndabakengurukira kuko mwagiye ku ndoto zanje kugira mutume ugwaruka mukabura ubwenge bwabo. Mwarakoze neza cyane. Mwebwe aha murarose umutahe kuko numva mwari mubufise. Mama Maria, sivyo? Ahantu ugiye utangure rero urondere mu mihano uraja kububakirega nako nakazi uzoza uraja kubaka ubuzu bwa sugumwe nese abahera baguheba nturose umutahe w'isima uzokoresha. Mbere rero je nzokurondera nkwereke ndakeneye abantu nka 5 uzokubakira. Nzokurondera jewe nyina aho urataguye kuronka akazi. None rero kuri umugoroba ni mwiza ko twari ko tuvuga iterambere gusa, none mwagomba tuvuga ibindi biki. Ndakengurukiye mwebwe mwaje namwe mugiye mwiza, abaje mwese, abasanzwe mutari bwa kanuru no munsi mugiye mukanura. Murabonye umuntu afise niveau 6e abarusha imitwe. Rero mwikura kagaye namwe uvuge uti naje umwaka uza basizokwerekana iwanje ico nakoze. None rero ndabashimiye kubona mwaje, murarutuwasivye kuko inkuru azoyumvira ahandi. Nkashima rero namwe mwavyoruganije. Shimira ambassadrice wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Je vous remercie beaucoup d'avoir soutenu ce programme. Aussi vous invite aussi à continuer à soutenir les programmes des jeunes. Nous nous sommes donnés comme effort principal le développement de la jeunesse. Nous avons le programme national, vous connaissez le projet. Vous connaissez le projet. Et aussi, je voudrais que vous, en tant que partenaires, continuez à nous appuyer pour combattre ce fléau qu'on appelle la pauvreté. Mais déjà, j'ai espoir que le Burundi va sortir de cette pauvreté. Ndabakengurukiye cyane rero mwese, Imana ibahezagiye. Kandi murazi ko nari navuze bazoronka 20 miliyoni, urumva uko twavyemeye turayatanze twebwe. Maria, none rero ko ari we watsinze n'amatavya y'amavuta, urumva twebwe natwe akaganuke kawe dutereza Nyencubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi amwongera miliyoni 20 nk'uko yari yavyemeye. Perezida wacu nayagabasigara cicaro ari seriye. Ibintu yagiye kuba ni ibintu bihimbaye cyane. Najeje guterwa iteka yo gutwara ndumudeje y'uno mwaka. Rero ndahimbawe kandi ndahimbawe. Twari dusigaye turi 3 ku rwego rw'igihugu. Rero jewe nigishoboye gutwara agashimwe ndumudeje y'uno mwaka. Wow! Mbega higanwa, mbega finale. Mwarakoze mwebwe mwese mwabanye natwe muri terayarite ijana kwijana y'abarundi ndumudeje igira kabiri. Mwarabibonye none n'ubu mwejeje kuvyibonera. Utahukanye no higanwa ni Maria, uwo nawe akaba atahukanye ibifaranga umuyoro vyinshi inyuma yo kuruha muri no higanwa kuko n'ivyari vyoroshe. Baciye muri vyinshi bararushe barayo umbiriza ariko akanoti karonetse. Nuko dushimire kandi nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kuko ivyo yemeye yabishikanye kandi bimeze neza cyane nk'uko yama. Dushimire kandi namwebwe abakenyezi mwemeye kuzana imigambi yanyu kugira mu higanwa muri no higanwa. Vyari bimeze neza cyane. Nizere neza yuko rero bitarangiriye ngaha, hazoba ndumudeje igira 3 gutyo tubandanye twiga. Erega ahari shaka n'ubwira nta kidashoka. Ubu ndumudeje indoto zanje jewe narazishitse ko umviye message nimba ufise imigambi
never give